mu mababa yawe ntaco nzoba, mu mababa yawe ndaruhutse, uzonsiga munyobore n'ukuboko kwawe ndafise mahoro mu mababa yawe. Je m'appelle Ndayishimiye Jessica et j'ai 17 ans. Zamungira ngo mburaniwe nduzuye ubwoba, iyo basi bankikuje ntaco mba turi kumwe, kukuzigamiye mu mababa. Bwa mbere na mbere nari mfise umugenzi afise uwundi mugenzi ari muri Light Agency, donc irya agence yari kwiorganiza irya competition. Then kubera uwo mugenzi yarazi yuko nsanzwe ndirimba carangira hariyo competition iriko irategurwa tusa nanje ca ndaba intéressé, donc ca ndagira ndiyandikisha mu mababa yawe, mu mababa yawe. Ubwa mbere na mbere mu nkijayo nyene mu ma selection nyene ya mbere ndiko ndumviriza abandi bariko bararimba, j'étais like ok none je vais passer ou nyene kubera numva yuko nabone baratesa kwa mugabo nyene narabishoboye ndabandanya muri demi-finale puis muri finale nyene, mugabo nyene sinari nibaza yuko nogera like mu ba mbere, mugabo nyene par la grâce de Dieu narabishoboye. Nizo yanje yangejije umutima munyenga. Bigitangura nagiye nyene just kuryoherwa, mugabo nshitseyo ndabona kungene bimeze, ndavuga ati donc kubona kungene abandi baririmba canke kubona kungene nyene bimeze vyaciye abishiramwo iyo esprit nyene yo gukompeta, numva nanje ndavuga ati kumbe bimeze uku, donc je dois nanje kugira kubishiramwo ishaka ryinshi. Ndazikiwe zamungira ngo ndabibamenyesheje ntibyabatangaje gose kubera ari byo kuririmba, basanzwe bazi yuko ndirimba kandi ndabikunda, baramfashije kandi baransutena tout ça, bambwira ati genda vraiment bari bane nawe mu mababa yawe ndazikiba. Asha ubwa mbere narabaye nyine surprise kuko sinavuga ati vya kweli, j'ai été surprise kumva izina ryanje, sinari niteze kuba dans les 3 premiers, then zanumva izina ryanje nararyohewe sana kuko ngitangura nari mfise ubwoba nkuko nabivuze, ndiko ndaraba canke ndiko ndumviriza abandi nari mfise ubwoba. Ego c'est vrai naririmba kandi ndimba neza lol, ego mugabo nyene ndiko ndaraba abandi narabona yuko nyene narumva ubwoba, mugabo nyene nkuko nabivuze c'est par la grâce de Dieu ko narashoboye gupasa kandi nkaba mu ba mbere. Uzonsiga munyobore n'ukuboko kwawe ndafise. Nkuko nari nabivuze avant nari nsanzwe ndirimba, mugabo nyene phobie ya public nari ndayifise, sinashobora guhagarara imbere nubwo nagenda kubera ubwoba nyene sinaba epanoui imbere y'abantu nyene kuri stage. Ngiye muri rya competition nyene nkabona yuko premièrement nanje ndashoboye, rero byaramfashije kumenyera public, biramfasha nyene ubwo bwoba bwo kuja imbere y'abantu bwo guhagarara imbere y'abantu ndiko ndaririmba nyene bwaraheze. Ikindi naco vyampaye kugira self confidence, nyene ndumva yuko wow nanje ndabishoboye. Ntatunzoba